hari n'amajambo y'Imana menshi atubuza kwihorana. Ni kubera iki ayo majambo bayanditse? Ni ukubera bazi ngo uraja kwihora ugasanga uriko wihora umuntu ugiye gukora ivyaha birushirije, kumbe uwo wihora siwe yakugiriye nabi. Uwo ushaka gusubiriza mu nkoko siwe yakugiriye nabi. None ni wihora umuntu basi yagututse, none ingwara nayo uco yihora gute? Umusonga ufise uyu munsi uco wihora gute? Ubwo bukene ubwihora gute? Kumbura ubwo bushomeri ubwihora gute? Kumbura umuntu yokwihora umuntu ngo yangiriye nabi, yaramvuze nabi, yaragize ukunuku, ariko kwihora si vyacu. Kubera rero intambara tugwana atari inyama n'amaraso, dutegeza kwambara ibigwanishwa Imana iduha. Mu yandi majambo dutegeza kugwana turongowe n'Imana, turongowe na Mpwemu Yera, twambaye ibigwanishwa Imana iduha. Muri ico gihe rero duca tureka Imana akaba ariyo yigwanira, niyo yigwanira ku vy'uyo muntu, uko imugenza, uko imugira, uko igira iyo ngwara, uko igira ubwo bukeno, uko ibigenza ntabyo tumenya. Duca tureka Imana ikigwanira. Wewe rero woba uri kuranyumva wari ufise umuntu mufise ico mwapfuye, mbega uzogumanisha vugushika ryari? Hanyuma urashobora gupanga ngo uzomwihora. Kwihora si ukwawe, reka Imana aba ariyo yikorera. Burya kwihora nawe ubugiye gukora ivyaha nkuko kumbure nawe yabikoze, kandi hari igihe wewe usanga ukoze bibi birushirije. Ndakwinginze ntiwihore. Ijambo ry'Imana riravuga mu Baroma 12:17 aravuga ngo nimusubirize umuntu mu nkoko ikibi yabagiriye. Nimusubirize umuntu mu nkoko ikibi yabagiriye, ngo mubabare gukora ivyiza imbere y'abantu bose, ahubwo wa undi yagukoreye ibibi umusubize ivyiza, ngo uzomuremetse kw'amakara yaka umuriro. Mu gishingo c'ibibi dukora ivyiza. Harahiriwe umuntu atishura ikibi nyene, ariko yishura ikibi iciza. Uwo muntu ni wahiriwe. Ntukihore, ntugasubirize umuntu mu nkoko ikibi yakugiriye. Uguhora si ukwacu, ariko nukuhoraho yaremye ijuru n'isi. Reka Imana aba ariyo yigwanira. Wewe niwona bishobora. Hari umuntu wohangara ahubwo akagusya, Imana ntiyoyishobora, ariko wewe arashobora kugushobora. Kuko hari ibintu biza kutugwanya bifise intumbero yo kudukuraho, bifise intumbero yo kudusambura, bifise intumbero yo kudukura mbere no mu nzira y'agakiza. Ndakwinginze ureke Imana aba ariyo yigwanira, nawe ucutumbera inzira, ubandanye inzira y'agakiza.